Reka nsubire ndabaramutse mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Imboneshakure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Hari byinshi mutamenye byagiye biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi, twateguriwe intahe ihambaye cane na Pacifique rinahazwe ibyamubayeho n'uburyo yakijijwe n'umujenerali akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, mu gihe umujenerali yakoze amabara atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko akaba ari we yakijije Pacifique ninahazwe aharanira agateka kazina muntu. Ni byinshi twabateguriye birabana n'intahe Pacifique ninahazwe adushikirije, wipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta cene, niba utaravyonda kuri sabone akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Natabawe n'uwishe abandi. Igenekerezo rya 28 ukwezi kwa 11 2014 igihugu cari cumiwe, Perezida Nkurunziza yari yubahutse kwikura bihangange bibiri. Mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ryashizwe ahabona uwo munsi, Perezida Nkurunziza yarabogoje umukuru w'ibiro bikuru by'igendereza Lieutenant General Adolphe Nshimirimana be n'umuyobozi mushikira mu biro byiwe Guillaume Bunyoni. Ico gihe General Nshimirimana yasubiriwe na General Major Godefroid Niyombare yahoze arongoye ibiro bikuru by'igisirikare. Bunyoni nawe yasubiriwe na Anatole Manirakiza. Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni byari nk'ibyegera bya Nkurunziza, bari bakoze inyabutatu y'intamenwa, bari batatu badatana mu ndagano. Ubutegetsi bwose bwari mu minwe yabo. Ibibazo byari byinshi mu gihugu, ntitwatahura ingene Nkurunziza yubahutse ikintu nk'ico. Ikindi cari gitangaje ni ingene iyo ngingo yashizwe ahabona mu gihe Perezida Nkurunziza yari ahejeje gufata indege aja i Dakar muri Senegal mu nama y'abakuru b'ibihugu bivuga igifaransa francophonie. Perezida Nkurunziza yari agiye gusaba bagenzi we bavuga igifaransa ko bokwemera gutora Perezida Pierre Buyoya nk'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'ibihugu bivuga igifaransa. Ntitwatahura ingene ingingo ihambaye nk'iyo gukura Adolphe na Bunyoni yakozwe umukuru w'igihugu ari hanze. Icanyuma catangaje abantu n'ingene uwo munsi nyine Perezida Nkurunziza yaciye akura mu buyobozi mushikira wiwe ajejwe igisirikare General Major Evariste Ndayishimiye, aca amugena gutwara ishirahamwe Soboibe be n'umuyobozi mushikira wiwe ajejwe igipolisi Guillaume Ntabindika. Naho ikurwa rya Adolphe na Bunyoni ryanezereje benshi, ibibazo byo byagumye ari byinshi. Umugoroba nari kwicwamo. Ku mutaga w'uyu munsi nari muhira. Amakuru y'ikurwa rya Adolphe na Bunyoni nayumvirije muhira. Narahamagaye abagenzi ku telefone mbaza ibyo ari byo, nta numwe yatahura iyo bizananye, ariko twese twarikeka ko harimwo igiharuro kijanye n'amatora ya 2015. Nk'umwe mu baharanira agateka ka muntu, iyo nkuru nayakiriye neza cane kubera abo bagabo twabafata ko bari kw'isonga ry'ubwicanyi n'ubusuma byaranga intwaro ya Nkurunziza. Igenwa rya General Niyombare naryakiriye neza cane kubera nari namaze kuronka akaryo ko kuganira nawe, bimwe mu byiyumviro byiwe nari ndabizi. Isaha 8 z'umutaga naravuye ku muhana nari ndoye ku biro bya Fokode. Gisohoka urupangu naronse telefone y'umukenyezi umwe mu baharanira agateka ka muntu mu Burundi. Ijwi ryiwe ntiryari rituje uko ndamumenyereye. Ntiyanandamukije, yambwiye ati Pacifique uri hehe? Ndagusabye uhagarare aho nyine ugeze. Uko yabinsabye niko nabikoze. Arambwira ko aronse amakuru ateye ubwoba ku mutekano wanje. Ndamubwira ko bitoba byiza kubivugira muri telefoni, ahubwo ndamusanga aho nawe yariko arakorera. Ndahageze niho namenye umugambi wari wateguwe uwo munsi nyine. Muri ico kiringo hari heze abo bita ba rutoki bagenda ijoro bagatera imihana nk'abasuma, bakagenda bibye hamwe bakica abantu. Abantu benshi mu gisagara ca Bujumbura baguma bavuga ko bahuye nabo mw'ijoro. Ba rutoki bari bagizwe ahanini n'imbonerakure zari zivuye mu nyigisho z'igisirikare Kiriba Odas muri Kongo. Uwo mugoroba byari biteganijwe ko ba rutoki bari gutera aho naba kuri Avenue
Premier Mwijabe bari gutera iwanje no mu mihana y'ababanyi bakagenda bibye kandi bishe abantu. Ni gutyo urupfu rwanje n'abanje rwari ruteguwe, byari kwitwa ko nishwe n'abasuma. Abateguye urwo rupfu bari baharuye ko bitaza kubazwa umukuru w'igihugu kubera we yari mu rugendo hanze y'igihugu. Ntibyari kubazwa Adolphe Nshimirimana nk'umukuru w'iperereza kuko we yari yakuwe. Byari kugabanya umunezero abantu bagize mu ikurwa rya Adolphe na Bunyoni. Nkurunziza byari kumukura ko uwo yafata nk'umwanzi w'ikiringo ciwe ca gatatu. Zobaha intahe y'ubutumwa Nkurunziza yari yaradundikiye Pacifique ninahazwe. Iyi ntumbero yari iyo gushira mu ngorane General Godefroid Niyombare kugira ahere ku kibazo kigoye kijanye n'igandagurwa ryanje n'ababanyi banje. Iyo ayo makuru ndayahabwa n'isoko rimwe gusa nari guhava ndayafata minenegwe. Hariho ikindi gihugu caronse ayo makuru kirayanshikiriza. Uwatanze ayo makuru yari umujenerali yarwanye muri FTD, yari akomeye kandi n'ubu aracari mu butegetsi bw'igihugu. Yari umuntu yoroshe, mu nyuma ari no mu bahamye abanyagihugu bari mu myerekano yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu. Ndemeza ko yankijije naho abo dusangiye urugamba yabakoreye amabi. Ari mu bo Imana yakoresheje ngo mbe nkiriho uno munsi. Isaha 10 uwo munsi nyine nararonse umukozi w'iperereza yangabishije ko noraba aho ninyegeza. Ntitwari tumenyeranye ariko yari umuntu yahoze arwana muri FTD, hariho ibyo yari amaze kumfasha bindi. Amakuru yiwe yaje aha ingufu ibyo nari maze kuronka. Inyuma gato yiwe nahamagawe na Mutama Petero Karaveri Mbonimpa, yambwiye ko afise amakuru ko hariho abakozi b'iperereza barungitswe gucunga ahomba. Inyuma yaho nahawe amakuru n'umuryango w'inshuti y'umujenerali yandwanye muri FTD wari uhejeje kuronka amakuru ko iryo joro batorara Mwijabe. Ibyari byoroshe kumenya ico nkwiye gukora mu kanya gato cane nkako. Sinashobora kubwira ababanyi banje ko ubutegetsi bwateguye kubica bazira njewe uwo mugoroba. Nari kuba nkweze bihuha ntazi ibyo byari kukwega, ariko nategerezwa kubakingira. Ako kanya abana banje bari ku mashuri atandukanye, sinari nzi ko nabo batagiye kubategera mu nzira yaho bari bari kuva. Inzira yonyine yo gukingira abo bose kwari kuva mu gihugu nciye ku kibuga c'indege, ku buryo abategetsi bamenya neza ko nagiye, ko gutera Mwijabe ataco bizoba bikimaze. Ariko no ku kibuga c'indege nategerezwa kuhaca ku munota wa nyuma ku buryo abambonye bataronka akanya ko kugabisha ko ngiye, ngo abandondera baronke akanya ko kwitunganya no kumbuza kugenda. Nashitse indege isigaje iminota 10 gusa ngo ihaguruke, ariko nari nabimenyesheje. Nta ngorane nagize, narenganye ndagenda. Ababanyi banje ntibamenye ko uwo munsi nabo bahaswe bikomeye. Umuryango wasigaye uranyegeye nagiye. Ndasubiriye gushimira abantu benshi cane bantabaye kandi bantabarira abanje uwo munsi. Imana ize yama ibatabara nabo mu bihe bigoye. Ikurwa rya Generali Ndayishimiye na Generali Bunyoni ryari ryazananye hehe? Kuri no mbonesha kure turamaze kubaha intahe ya General Guillaume Ntabindika asigura ikete abajenerali bahoze barwana muri FTD bandikiye Perezida Nkurunziza bamusaba kubogoza Adolphe Nshimirimana na Guillaume Bunyoni. Iryo kete ryari ryavuye mu manama menshi y'izo ntwazangabo zahoze muri FTD zabona ko Adolphe na Bunyoni bariko barica igihugu n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bari bashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ariko bemereye Nkurunziza ko akuye ibyo bihangange bibiri bopfa kwihoza iby'ikiringo ca gatatu. Ku isonga ry'abatunganije amanama yavuyemwo iryo kete hari abagabo babiri. Guillaume Ntabindika yari umuyobozi mushikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe igipolisi, na Generali Majoro Evariste Ndayishimiye yari umuyobozi mushikira ajejwe igisirikare. Abo bagabo babiri barashoboye kumvisha abandi bajenerali bahoze muri FTD, barashira ubwoba barubahuka kwandikira Nkurunziza. Uwa nyuma yashize umukono kuri iryo kete yari Generali Gervais Ndirakobuca batazira Ndakugarika, yari umuyobozi mushikira wa Generali Adolphe Nshimirimana. Ndakugarika abonye ko abasinye ikete bakomeye, nawe yemeye
ararishirako umukono wiwe. Ikete ryajugumije Perezida Nkurunziza ntiyatahuye ingene izo ntwazangabo zose zamwubahutse, niko gukoresha inama Adolphe na Bunyoni kugira bumvikane uko bovyifatamwo. Bunyoni na Adolphe barabonye ko ikibazo gikomeye baraheza baremera gukurwa, ariko basaba Nkurunziza ibintu bibiri. Ica mbere bamusabye yari uko atabakura bonyene ahubwo aca akura mu biro vyiwe Evariste Ndayishimiye na Guillaume Ntabindika. Ica kabiri yari kubagena mu mabanga ata wundi azoba bajejwe keretse Nkurunziza wenyine. Ni gutyo General Adolphe Nshimirimana yagenwe kuba ubujejwe ibikorwa ahabwa n'umukuru w'igihugu. Gutyo yagumye ajejwe amabanga y'iperereza no kurongora abajejwe ubwicanyi, naho Bunyoni yahawe kuba umunyamabanga nshingwabikorwa w'inama nkuru y'umutekano, yongera aguma ajejwe iby'amatungo bari basangiye n'umuhisi Petero Nkurunziza. Sindabizi ko ico kungandagura naco cizwe muri iyo nama yabo, ariko nk'uko muzobyumva mu yindi ntahe nari naragabishijwe n'intumwa ya Nkurunziza ko ngumye ngwanya ikiringo ca gatatu nzokwicwa byanze bikunze. Icigwa c'iyi ntahe: biragoye kumenya uwo Imana ikoresha mu kugukiza. Njewe uwo yakoresheje ni umujenerali ataretse kugirira nabi abandi mu nyuma. Sindabizi ko yabikoze bimuvuyeko wenyine nuko ari umurwi wose w'abari bagwanije Adolphe na Bunyoni bashatse kunkiza. Ico kiri mu byo ntazi gushika ubu, ariko izina ry'uwankijije riri muri arya mazina 13 y'abajenerali bandikiye Nkurunziza. Ntaho twari tuziranye, ntiturigera tunavugana. Aho ari amenye ko ndabimushimira cane, naho ntatahura impamvu yakoze ibindi bibi mu nyuma ku bandi biyumvira nka njewe. Kuri ino si ntidukwiriye kwankana, burya nta n'umwe azi uwozomutabara. Banywanyi bacu, niyo ntahe twari twateguriwe na Pacifique Ninahazwi avuga amabi yagiye araba ngaha mu gihugu c'u Burundi n'uburyo yakijijwe n'uwagiriye nabi abandi, ariko nyine nawe bwiwe ntaramenya impamvu yatumye umujenerali amukiza, mu gihe mu nyuma yakoze amabi menshi cyane ku bariko bariyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Kuri no mbonesha kure tubashikiriza amakuru atandukanye abari kuvugwa hirya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi, cyane cyane tukibanda ku makuru abari kuvugwa gateka kazina muntu, tukibanda ku makuru abari kuvugwa muri politike, abari kuvugwa mu cibano, abari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, abari kuvugwa mu makungu, ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyegejwe ntahandi wayaronka uretse kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Niba wipfuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utarabyonda kuri sabone, akanika karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dukushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.